ikibazo c'uburongozi n'intwari ibereye mu Burundi nico kizibiye itegeko ryo gutorana ryofashije abakenyezi guteba bagashikira ka gateka ngenderwako gategekanywa mu ngingo ya mbere ya rya sezerano ry'isi yose ryerekeye agateka ka zina muntu bita Declaration universelle des droits de l'homme, ivuga yuko zina kiremwa muntu bose bavuka bigenga kandi bangana mu iteka n'uburenganzira. Impinga iracari ndende ku vy'uburenganzira bwo gutorana bw'abigeme n'abakenyezi mu Burundi, cane cane kubera ata tegeko ribigenga, bikugaranira igihugu na bene co mu mwijima wo kutabona kw'imico n'imigenzo ahandi bitaguma hahandi ariko bigenda bihinduka uko ibihe bihinduka. Abanka ko abakenyezi bagira ubwo burenganzira bwo gutorana amatongo y'abavyeyi mu Burundi baguma bitwaza akaranga k'abakera kari kiganje kera tutarashikira za ngingo mpuzamakungu zazana ukunganisha abagore n'abagabo vyatanguye mu mwaka w'1948 aho hemezwa rya sezerano ry'isi yose ryerekeye agateka ka zina muntu twari twavuze kare. Tubona ko ari ikibazo c'uburongozi n'intwari ibereye, kubera yuko twiyumvira ko uburenganzira bwo gutorana ku bakenyezi n'abigeme ari ikibazo cerekeye kuzuriza bose. Ntibikwiye ko abanyagihugu boguma bapfungiwe muri kahise nk'uko bose bo bari impumyi ata n'umwe abona ko ibihe vyahindutse. Abarongoye igihugu n'ababafasha bategerezwa kubona imbere kazoza keza gusumba ku gihugu no kuri bene co, naho benshi mu banyagihugu baba badashobora guca babibona kubera batugurutse cane. Nabo barongozi bategerezwa gukora igishoboka cose kugira ngo bigishe bahimirize abanyagihugu babitahure. Birabaje rero ko abarongozi b'igihugu cacu nk'akarorero umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi n'umukuru w'inama nshingamateka muri iki gihe ari we Honorable Gerard Ndabirabe, birababaje ko abo bantu bitwaza imigenzo n'akaranga kugira ngo banke ishingwa ry'itegeko rigenga ivyo gutorana kugira ngo abakenyezi n'abigeme bugururirwe amarembo yo kunganishwa vy'ukuri n'abo bavukana mu miryango yabo. Uburundi buriko bugenda busubira inyuma mu gihe isi yose ivuga ko iterambere ridakumira kandi rirama ari ikintu gikomeye cane kandi arico tugeze ko arico tugwanira twese, bikaba kandi bose barimwo ata n'umwe akugwamwo nk'uko umuganwa Rudoviko Rwagasore yakunda kubivuga. Abatwara Uburundi bobo babona ko bigishoboka guteza imbere igihugu igice kirenga 50% c'abanyagihugu kigizwe n'abakenyezi n'abigeme kitarimwo, kandi ivyo ngo bikaba bifatiye ku migenzo n'akaranga. None tuzoguma twumiye ku migenzo n'akaranga bizibira iterambere rirama ry'Uburundi? Ico kuri coco twomenya nuko uko biri kose nk'uko biri ahandi hose Uburundi ntibuzigera bushikira amahoro n'iterambere rirama budashizemwo abakenyezi kandi ngo bubateze imbere, bubashoboze
kuhahagarara neza. Inzira imwe izofasha kugira ngo izo nzitizi zive mu nzira nayo ni iryo tegeko rigenga ugutorana, nirishigwe mu ngiro. Aho rero hasigaye kuraba uko abarongozi babona ko gusanura no gushika ku iterambere rirama mu Burundi ari ikintu cihuta. Nibo bamenya ico batora bivuye ku co babona gihambaye kurusha ikindi. Nimba iterambere ry'Uburundi rihambaye, amahoro y'ubundi akaba ahambaye, ntibirengagize iryo tegeko, ntibirengagize abakenyezi. Umuhari n'amahoro urongeye gutera akamo ngo rya tegeko rigenga gutorana risubizwe ku rutonde rw'ababijejwe, ryemezwe, rishingwe, hanyuma rishigwe mu ngiro ku neza n'iterambere vy'Uburundi n'Abarundi.